aha twahaje hari ishamba, aha hose iri shirahamwe BMBC ryaguze ngaha hari ishamba n'ibigazi. Rero kubisanzwe twabanje kumushimira uyu mutamaje kugura ngaha kubera ngaho onye hari ikimanga cacamwe amazi, kuko tugishika ngaha harakuzi gato, mugabo kubera urugurirane rw'abantu ukuntu bagiye baza haciye haba imanga. Tukaba dushimiye uyu mushinga ntahe w'irishirira hamwe BMBC yaje kubaka ngaha kubera yaradufashije cyane. Twebwe twaje kuba ngaha aca arubaka umufurege arakanaliza amazi. Ibyo turabimushimira cyane, ahubwo no kumutera amashugwe kuko iki gisagara cacu cikate yatenga nziza yagutse, kandi n'umukuru w'igihugu yari yaravuze ati abene gihugu baze bakurikiza amabarabara cyane. Ubu rero amabarabara barayakoze, haraje ishiri ryashira hamwe rya Obuha riraza riraca amabarabara kubera haba hari imiceri, kubera hari abene gihugu. Rero hariho uruzi baza kugomera mu Gikoma, aha nta mazi yari ahari, bagaca baza rero kurima imiceri abene gihugu ufise agaparasera hanyuma akakarimamo. Iki kimanga baracubakiye irishira hamwe BMBC ryaracubakiye ico kimanga, yarahubatse arahubaka umufurege ngira mwawubonye, hanyuma hari ahantu rero hagarukira hajya anye impande yacu kuko ngaha hari amazu cane menshi. Ego no kuvuga itaraza abantu ntibahiyumvamwe kuko hose hari hateye umuceri, nta n'inzu nimwe yari hari hateye umuceri. No kuvuga mugabo uduze haruguru gato hose huzuye amazu, urumva ko ari terambere. Ubu muduga urasoboka bukebuke ugashika kare ntivyakunda, naho wabambaye ikirato kugira uduge wacu bikura, mugabo uratembera ukinjira mu masite wambaye ikirato cyawe ugavayo kidacafuye. Iryo terambere naryo ni giza cyane. Ikindi naco nkuko abandi bagiye babivuga, cambere tubashimira cambere iterambere rya rusange ry'umutumba n'urujya ruzi bubatse. Urujya ruzi bubatse uwari we wese, nibaza yuko uwari we wese ikintu cambere abashimira ni rujya ruzi. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazi. Shira hamwe BMBC rigwiza uburaro hano mu gihugu cacu rirabandanya imirimo yaryo, aho rigeze ku murindi munini mu kubaka amazu menshi carimwe ku bibanza vy'iryo shira hamwe. Abazikeneye baregera inzego za BMBC bakavugana uko baheza bakazironka. Televiziyo y'igihugu yaragendeye bimwe mu bibanza bariko barabubakamwo, aho mbere bamwe bamaze kuzimukiramwo n'inzu nziza cane rero zikomeye zubatse ku buhinga bugezweho. Diaspora City Tenga niho twahereye, ni kibanza kinini ca BMBC kingana hafi hegitari 7, gitunganije neza, amabarabara araciye, imiserege myiza, hariko ibiraro, ubu hameze neza. Amazu amwe barayinjiye, ayandi baramaze gusakara. Hariko haratunganywa atelier nini kuko ibikoresho bakoresha ari bo bavyihingurira. Aha dushaka kuvuga nk'imyango, amadirisha, intebe, amagriage n'ibindi. Aha ni muri umwe muri ya migambi yo kugwiza uburaro BMBC irangurira ngaha mu Burundi. Aha rero turi muri Diaspora City Tenga, mugambi tumaze igihe turiko turapanga, turiko turanatangura. Imbere ugeze ku rugero rwaho amazu amwe amaze kwinjirwa, nkiye buca bayinjira nibaza kwejo canke ejo bazoba harimwo nyene yamaze kuyinjira, kukuronka miliyoni 200 canke 3 canke 5 aguze inzu. Abantu benshi imiryango myinshi ntibishobora. Rero baba kandi byemeza uko waba uri ngaha canke uri buraya hose amahera agoye kuronka. Rero baraza, turafise amabanki dufashanya muri bino bikorwa, tukiga amadosiye yabo, abo dusanze bashobora kuriha amadeni tukabahereza amazu bakayabamwa bakayariha bayabamo. Hari nawe dusanga afise uburyo bw'amakashi. Ni kibanza kinini kitari gitoyi, hegitari 7. Nico twaguze mu myaka iheze, ko tumaze imyaka 13 n'itanu tuko turakora ino mirimo yo kugwiza uburaro mu Burundi. Rero twarabonye duti hazogera igihe
tutobishobora tudafise ibibanza twubakamo kurana kera twarubaka amazu gusa mu matongo y'abantu mu nakaduhamagara ari mu Carama ari mu Kinama ari mu Ngagara ari mu Kinindo hari mu Kanyosha twagenda tukamubakiramo inzu ku mahera kandi yiwe hanyuma mugabo turakora mu nyuma tugiye hamwe n'amabanki ngaha mu Burundi dukorana nk'uyu mugambi kugeza ubu tuko tukorana na banki BGF hanyuma dusanga abantu bageze aho dushaka kuha amazu ku madeni bivanye n'ivyo tumvikanye n'amabanki rero cyo twadu rero ntituzobishobora tudafise amatongo manini hanyuma rico tugura kino kibanza turagitegura ntivyari vyoroshe kurumva aha ni Mitenga yego ni hagufi y'ikaburimbi bariko basubiramo ariko twege tukihagura mu myaka nk'itatu iheze ine ntihari accessible naho hari habite abanye bagarukira nyene kubera hari ibibazo byo kurengana biva ku bidukikije hanyuma cyo turatunganya amakariva manini mwabonye turashiramwe amatara umva nk'unye n'inzu arafise amatara ngaha daire mbere afise n'amazi turiko turakora n'ibikorwa bizotuma ko twaratuboye amazi yamwe bimba mu kuzimu turiko turakora vuba imirimo yo kuyaduza hejuru kujya zuba ari menshi n'ababanya bahe kandi abasanga mu mazu voilà rero iyo ni imirimo twatimaze nk'igihe dukora ariko kandi impande y'ivyo imigambi nk'iyi ntushaka gutunganya gitari ndwi mu by'ukuri hanyuma cyo gushanga amazu ku madeni cyangwa ku makashi mu mugambi udakwije amategeko leta itakwemere kuhubaka amazu leta itemeye amabarabara waciye ko akwije n'amategeko ivyo bintu byose rero kuronka impusha zo kuhaca amakanivo mwagiye murabona bijya biraro byatumye haba iburaya n'ababanyi bashobora gushika muhira bagatana imiduga kuko ngerageje kubibutsa tutarahakorera ababiye inyuma nta muntu ashaka kujana y'imoto canke imodoka mugabo urumva tukihakorera nico gituma ubona abantu batuzingiye n'ama etage mbere warimo kino kibanza cacu kubera iki twaragize viable gose leta twemera ati amabarara mwaciye niyo arakujima amadimension dusaba amakanivo mwaciye yo rumva ranarenze ngahe Bujumba seshi wasanga amakanivo angana nkuko hanyuma nigihe nyene ubuha yariko irateza imbere ngaha Mwitenga urona ko umukuru w'igihugu yasavye yuko bo wahamoderniza kibi gisagara gikwije amanorme basanze amabara yo ngaha muri diaspora city ataciye biri barayahindurako atuko mwabiciye ntaco twongerako tubandanije uko nyene bara ubu rero amatongo yose aha twaracenga amatongo kuko buca dutangura faze ya kabiri rero izo biringo n'amazu y'ama etage irimo n'amahoteli hajya twahaberetse hazoja amahoteli manini amapisine manini ya gose narikeze kuvuga ko tuzodugana Tanganyika tukayishira Mwitenga twashize Tanganyika mu gahahe buhoro mu kubaka pisine igereranye iri mu kirere ho murazi ko bisa bariko barabiheraheza mugabo ngaho tuzodana Tanganyika nini ya gose pisine hafi y'imetero 100 y'uburebura abantu bogemwo abantu bwoko butandukanye rero iyo mirimo rero twatimazemo igihe harimo no kurondera amatitre y'ibi bibanza vyose nk'umuntu turiko turubakira inzu titre yiwe irahari harazi folio harazi volume harazi nimero cadastrale y'ino parcelle yiwe kandi arazi ko ivyo bintu vyarondewe nawe yaguriye atari ibintu undi muntu azoza kuvuga ngo binabiriye urumva rero ibikorwa twari umwanya munini kuko namamvuga nti imigambi yo kubaka ibintu vy'ibigwati amabarabara n'indi migambi minini ku rugero rw'isosiyete yigenga nka BMBC uyu mugambi ni munini uri muri hegitari 6 bwa mbere nk'aya mazu yose tubaka ngaha harafise banyeneyo twege muri BMBC ntitubaka ibintu bitagira abanyeneyo kubera dusaba kiriya benshi umva isosiyete imaze imyaka 15 ikorana n'aba diaspora n'abarundi baba ngaha barimo rero tukivuga gusa tumugambi urahari abantu bacaza kwiyandikisha aya mazu rero aya yose twamaze gutangura harimo nayo tutaratangura barayafasha ikibanza gusa amazu yose turagishomba ni kinini cyane mugabo nk'aya mazu yose mubona harimo abinjiye hariya nibuca binjira nizi tuko turubaka zose barazifasha tumaze kubaka rero amazu ngaha agera hafi 200 harimo rero
turatobora n'amazi turazana nk'amatara n'ibyo bintu babwiye twakoze harimo gutera ibiti hariya hirya mwabonye hariyo twateye imisuna n'ibindi kugira bahabe bahema neza. Hanyuma harimo kandi no kubaka ikibanza kinini ya cyane cyo amaze gusa n'abagiheza kirakora kibatse mu nusu y'hegitari kizohingurwamo ibintu byose bya BMBC ikeneye, hari nk'amarangi, intebe n'ubu birahakorerwa. Mugabo tugomba tukirangize maza kukiraba ku buryo BMBC atakintu cyo kwita gusembera mu materiye tuzosaba gukora, kuko umurazi ko twikorera amarangi, imiryango, intebe, ibitanda, amaportaye, imiryango y'ivyuma byose rero abari kibanza cagenewe kubihingura turiko turahereza ko bakajya hirya. Rero byose biri mu byo twarangiye muri iyi myaka 2. Mugabo haza abantu bake rero baza barabaza ati none nogura ati gura ngaha. Ubu rero kubera umva hari amatara, hari amazi, hari amabarabara yemewe n'igihugu akwije ibyangombwa kurusha n'ahandi, hakaba hatekanye cyane, akagari keza. Dushaka kugira faze ya 2 rero abantu bagure amazi asigaye. Tubona ko mu myaka 3 n'amahoteli dushaka kubaka tuzoba turiko turaheraheza nayo nyene kuyubaka ku buryo hazoca kapitale yo ngaha abantu banezererwe ngaha. Abatwaro baho mwitenga bati umuzo wa BMBC wadukijije kinini, ubu haragendwa kandi haradugije igiciro. Tugerageje kuraba umutumba wacu umeze neza, uri kuratera imbere ku muvuduko uteye ubwoba. Uwahaje nko mu myaka 2 iheze ahaje ubu nibaza ko atomenya inzira nimwe yaciyemo, kuko nko mu myaka 3 hose hari shamba. Mugabo ubu nibaza ko nahatarubakwa haguzwe. Kogwa bitaraza vya BMBC ni kuvuga yuko bitaraza hari hameze nabi cyane. Jewe ndibuka umunsi nza kugura iparasera, kuko nanje sindimvukiraho ngaha mugana baye bugure. Umunsi nza kugura hari umuntu yanzanye hino, ngeze hajya kurujya mu furege ncaramubwira ati nukuri sindenga ngaha ndakase. Naho naciye nkata ncangura impande yabo ngaho muri Berube, bahita muri Berube mu Kagerure. Hama ndahubaka. Mugabo mu nyuma atanu umwaka urahera baca batangira kubaka. Hari inzu mwabonye abantu bamwe babamo, batangira barahajyobora, baragira ujya mu furege, baragira nabijya biralo umuntu ajabukirako. Inyuma yahajya nibaza yuko parasera uje uno munsi kuyibaza ukeye wasanga yaduze ko miliyoni 5. Warindira 7 ugasanga yagiye ko 10. Hagi haratera imbere mu bwo buryo bivanye n'iri zina, kubera unya n'izina barahinduye uzumva ngo mu ba diaspora. Burya mu gutanga adresse avuga ati mu ba diaspora. Urumva yuko ni ikintu ciza ku mutumba wacu. Nkuko mwayibonye ibiri inyuma nivyo vyishi, urabona ko nabo nyene baracari mu ntango. Hariho vyishi batubikiye, ama etage batwemereye ni menshi, urabona ko batarayatangira babanje kugira izi zisanzwe. Nibaza ko ari ku muvuduko uteye ubwoba mu misiza. Nibatangura igikorwa nyezina nibaza ko abene gihugu twese tuzoharonkera ko yoko. Mugabo nubu nitwogaya, kuko nama ndahaca keshi imisi yose ndahaca ndiko ndaraba aho ibikorwa bigeze. Hari ku muvuduko urabona ko aya mazu uraza uno munsi bayitanguye mu ndwi musanga yuzuye. Urumva ko biri ku muvuduko uteye ubwoba. Taraza hari hacafuye, ico ni cyambere. Hama ihashitse irahaku imera nk'ihakubura, haca harasa neza. No kuvuga itaraza abantu ntibahiyumvamwe, kuko hose hari hateye umuceri, nta n'inzu nimwe yari hari hateye umuceri. No kuvuga mugabo uduze haruguru gato hose huzuye amazu. Urumva ko ari terambere. Ubu muduga urasoboka buke ugashika kare ntivyakunda, naho wambaye ikirato kugira uduge wacu bikura. Mugabo uratembera ukinjira mu masite wambaye ikirato cyawe ugavayo kidacafuye. Iyo terambere naryo ni giza cyane. Ikindi naco nkuko abandi bagiye babivuga, cyambere tubashimira, cyambere iterambere rya rusange ry'umutumba n'urujya ruzi bubatse. Urujya ruzi bubatse uwari we wese, nibaza yuko uwari we wese ikintu cyambere abashimira ni rujya ruzi. Eka n'ababanyi ari bo basangwa baba aho BMBC kirakorera barinovora kuba BMBC hakorera canke harangurira imigambi yo kubaka ibigwati. Aha twahaje hari ishamba, aha hose irishira hamwe BMBC ryaguze ngaha hari ishamba n'ibigazi. Rero kubisanzwe twabanje kumushimira uyu mutamaje kugura ngaha, kubera ngaho onye hari
ikimanga cacamwe amazi kuko tugishika ngaha harakuzi gato mugabo kubera urugwirirane rw'abantu ukuntu bagiye baza haciye haba imanga tukaba dushimiye uyu mushinga ntahe wirishirira hamwe BMBC yaje kubaka ngaha kubera yaradufashije cyane twebwe twaje kuba ngaha aca arubaka umufurege arakanariza amazi ibyo turabimushimira cyane ahubwo no kumutera amashugwe kuko iki gisagara cacu cikate yatenga nziza yagutse kandi n'umukuru w'igihugu yari yavuze ati abene gihugu baze bakurikiza amabarabara cyane ubu rero amabarabara barayakoze haraje ishiri ryashira hamwe rya Obuha riraza riraca amabarabara kubera haba hari imiceri kubera hari abene gihugu rero hariho uruzi baza kugomera mu Gikoma aha nta mazi yari ahari bagaca baza rero kurima imiceri abene gihugu ufise agaparasera hanyuma akakarimamo iki kimanga baracubakiye irishira hamwe BMBC yaracubakiye ico kimanga yarahubatse arahubaka umufurege ngira mwawubonye hanyuma hari ahantu rero hagarukira hajya anye impande yacu kuko ngaha hari amazu cane menshi ego ubuzi turaronka ubuzi nka jewe ndumwubatsi ndumufundi nizi bintu byo kubaka hanyuma aha anye kubisanzwe turavye ukuntu aha anye haje bakatuteza imbere abantu bakakora bakaronka ubuzi ibyo tubishimira Imana anije natanga kubaka je nyine natanga kubaka hari mu ishamba ry'inguvu rikomeye hari hose ubona hari ibigazi ku buryo n'umuduga kugira uzanye ibikoresho wabanza kuhagara hakuya kuje kimanga cyari hari ya kujya mu ferigi mwabona hariya ibikoresho twabisiga hariya ukacuronda abakozi bakabisoma akabizana ngaha urumva icyo gihe ntango yakubaka ababanyi bavuga ati bya muntu agiye kubaka mu rya shamba wewe ninda zovuga aribwa nibikoko kuvyukuri hari mu ishamba iteye ubwoba kuko ngaha twabana n'imbwa imbwa nizo zazuze ngaha wataha ijoro ugahura n'imbwa shanga 50 no munsi ari akarusho karenze bivuye kwiterambere ishira hamwe y'aba diaspora ryatuzaniye kuko twovuga kuko icambe cyo tutangiye gushimira gushimira nuze David na Makuriyo muvyo yatuzaniye iterambere rikomeye gose urabona ko tushya dufise n'amatara kare twaryamanga saa 2 yo ngaye nga saa 5 ijo saa 8 ari kugeza ubu iterambere yazanye kuva tangwe gukora kijya kiraro n'ujya mu feregi warati ubwoba gose twadufise ibiti bibiri cyangwa bitatu mengo kugira kujabuke imvura yaguye cari kibazo capima hafi nk'imetero mugaguke metero 8 kumanuka nk'imetero shika kuzitandatu imvura iguye warumva n'ubwoba urungitse n'umwana agiye gusuma utuntu hakurya wicara uvuye ku mwana wawe atavashika mwijoro nawe utashe imvura ivyondo hari ameze nabi kuvyukuri David turamushimira gose iterambere atuzanye iterambere ryiza kweri ubu n'amazi vyeke amazi kuvyukuri nditwidoga yatwimye amazi yo mu kuzimu abanyagihugu turagenda tukavoma kare twagenda kuvoma hakurya mu gahahe abantu tukagenda kuvoma hari hakurya munuze mu kagerure urumva kugeza ubu ukeneye amazi amasaha ukeneye ugenda kuvoma amazi ukazana urabona n'amabarabara kugeza ubu n'amabarabara ahita imiduga irashika neza n'abari ko arubaka babanyu babona ngo ngubanya ko arubaka ariko kubera ikiterambere ryabaye n'iryo shira hamwe imiduga irashika ibikoresho bigashika ukeneye amasaha ukeneye kuvyukuri turamushimiye gose Samuel Yankunze aramaze gushikira inzu yiwe yayubatse ari mu mahanga mu gihugu ca Canada yuzuye yaciye aza kuyibamwo arashima cyane uburyo BMBC arabizigirwa badasanzwe ati ntaho nari bwabibone jewe ndi hanze nagize umugenzi twakunda kuganira yarazi kampani ya BMBC kimara kuyimbwira mpana nimero ya telefone ndayikontakta ndababwira ko imyaka yaje gukukuruka yegereje iri hanze dukukurukira kuri 65 imyaka 65
ubwo rero yuzuye mbere yuko yuzura mvugana n'umushinga nta makuru David ariwe CEO wa company BMBC twavugaye nyiri muri Canada ntiyaranzi sinarinda muzi ndamusaba ko yanyubakira inzu yo kukurukiramo yo gusaziramo kwa ubu abana banje bose bari muri Canada hano nazanye n'abakobwa babiri na madamu wanje turi nk'abane muri iyi nzu mbo ubwo ndabipanga ndavuga nti rero reka nubakishe akazu iwacu aho nzoje kuruhukira kubera rero ubumuga mfite yashatse kunyubakira ahantu bita miroir jewe ndanga cyatumye nanga nuko no muri Canada nari mfite inzu ifite etage 3 kugerayo cyangwa se muri susoro byarangora ndabwira nti jewe nshaka inzu akazu gatoyi kari hasi nibyananira kugendesha izimbago aho nshobora kwikumbagaza nkagera mu cyumba nkajyama ati byo ndabigukorera ndabishoboye turavugana mbwira amafaranga mubwira buryo nzomwishura kuko je sinashaka ideni nari ndashaje navuga nti se barampa iryo deni nzagishura gute nigiye uranyubakira nkaza kwishura amafaranga yawe yose cash ubwo twavuganye uburyo kumwishura hari muri 2022 ndamwishura aya mbere kwezi kwa mbere le 31 janvier 2022 aya kabiri kwezi kwa gatatu ayarangiza ukwezi kwa gatanu badarangije ubwo rero nsezeranira ko inzu yanjye igiye kubaka mu mezi 6 kazabarangije bona izere ni prepara ko namaze kukuruka ndavuga nti rero jewe uyu mwaka wa 2024 niho mfite kugaruka nkaza nkataha inzu ndamu improvise sinamubwiye naje mu kwa 9 mpitira muri maison de passage hariya mu Carama yagize gutya bana duhuriye hano n'umuhungu wanje yari yamperekeje duhuriye hano ariko hano uko yubaka nashizeho bamaneko benshi cyane kuko nari nzi ko abubaka ari abantu bajya amafaranga cyane cyane aba diaspora ariko je ko mfite umuryango munini hano nshiraho bamaneko hirya no hino kuko urabona ndakuze ntabwo ndi umwana nimujye mureba iriya nzu ujye mugabo yubaka ukwayubaka kwashiramo sima bya rufingi n'ibintu bizibira imidite n'ibindi nk'ibyo emwe baramukurikirana byose bakamara raporo ati bimeze ku buryo hano hagera nk'abantu atazi bagera kuri 4-5 b'umuryango cyangwa se n'abandi nohereje bakambwira ati yego nzira imirazamuka igeza ubu kuyirebiye mu mazi yose rimwe rubaka yifite charpente z'ibyuma zimwe zisudi yapana ibibaho kugira nawe mwubakaniye mbo inzu vraiment irakomeye yubatse neza ku buryo kubwanje indutira iyo nari mfite amahanga kuriya mahanga kubera imbeho bubakisha imbaho cyane kurusha za beto dukoresha cyangwa amasima n'amatafari n'ibindi mbo ariko iyo kuva hasi ubu twashatse ushatse gutobora nawe ubwawe ugufata umusumani ngo utobore iyi nzu wazarinda umara nk'iminsi 2 utara uwo musumani uko ushizemo ugondamo kushizemo ugondamo irakomeye yubatse neza ku buryo nishimye twaragiye kandi muri diaspora city Gahahe haratunganijwe neza hari amazu y'ama etage bariko baramaririza nyuma bene zo bariko barazishikirizwa kandi abandi babandanya bagura naho nyene twaraganira indongoze n'ababanyi baho kugira ngo twumve uko bavuga iryo shira hamwe rya BMBC riko rirahakorera byadugije parasera zo ngaha zari kuri zomwe ariko bamaze kuza kubaka hano parasera zaradugije gaciro niterambere giza cyane ngaha muri quartier yacu ya Gahahe ahaye imigambi uriko araba aya mazu nyene yubatse yaduhaye agaciro cyane muri quartier yacu ngaha ya Gahahe uwo ni Nyabagendo ca gatatu ko turaraba ingene hano hatunganijwe uyu munsi muri quartier Gahahe twayifashe nk'ikirigi waharahindutse nikirigahe niyo mpamvu tuyitakiriye iryo literambere gira Gahahe rigira kane ryaje hano muri Gahahe nabyo twahombye uko nibarabara ryari ryabaye nabe ariko arikora ari kiraro cyari ngaha hepfo kwa Karita aba nibo bagikoze kandi aba diaspora
twaranavuganye yuko nibikurikira bazobandanya bagira ante batunganya ibijanye n'ibarabara ndetse n'imfurege murana ko bayikoze ubuzi twaraburose cyane gose ari benshi barose ubuzi benshi cyane gose ngaha aba fasoni abagabo ndetse n'ibishomeri byari mu barabara byinshi byarose akazi hano kuko abatazi kubaka bakoze ikiyede ngirige terambere twungutse cyane gusumba nga muri gahaye abantu mu bisanzwe tubanye neza cyane kuko bamaze kuza uko kubaka ngaha na cyane cyane kara amagorofa bazanye ngaha tutari dusanzwe dufise tunamenyereye ngaha muri quartier gahaye bonekesheje ikartiye neza cyane n'amabarabara cyane cyane ko twega bene gihugu twayiciri mugabo bamaze kuhaza hariho ibikorwa bagiye barakora ku mabarabara byatumye quartier gahahe ica tera imbere cyane kurusha mu bisanzwe tubanye neza cyane gose cyambere twungutse mvugiye muri twebwe nk'ababanyi bo ngaha mvugiye muri Nyaweshi hariho akazi abayede abadashoboye kubaka barakoze ikiyede bashoboye kubaka barubatse kandi ntawe bigeze bimakazi ku uwo mu gahahe yasabye akazi mu byo twungutse nivyo birimo kabisa twarashimye cyane kandi kugeza n'izisaha